Ndabaramutse mwese bakunze ibiganiro bya HTV nongere kandi ndabaha ikaze mu kiganiro canyu ikiganiro cacu ikiganiro c'intahe. Ikiganiro c'intahe ni ikiganiro turabira hamwe ivyo umwami Yesu yakoze ariko arakora mu buzima bw'abamwizigiye bw'abamuhisemo akababera umwami n'umukiza ubugingo bwabo. Kuno musi rero dufise inaha idasanzwe y'umuntu muzi musanzwe mumenyereye ubona mukanya araza kutubwira amazina yiwe atwidondore atubwire avuka hehe atubwire ndetse ico yarari kera ataramenya Yesu yarinde. Turamukurikira turabaha ikaze. Murakoze cyane. Je nitwa Ntabareha Joyeux Blaise, nkaba ndi umwana wa gatatu muhira. Kuri papa turabana batanu, kuri mama turabana bane. Nibaza ko yabaye bazazanira gato. Hama ndi umuhungu umwe mu bahungu batatu, kuri papa no kuri mama. Hama tukaba tuvukana n'abakobwa bashika kuri babiri, abahungu batatu n'abakobwa babiri, ariko kandi hariho umwe yitavye Imana kuri kote ya mama. Ego mu ncamake nivyo. Hama nkaba ndi umurundi, papa n'umurundi, mama n'umunyarwandakazi. Kandi je suis fier de l'être, numva ndi fier no kwitwa ko ndi umurundi, kandi ego nkaba mfise n'umuvyeyi w'umunyarwandakazi, donc ça soit complète. Ego hama ikindi naco nakuze nk'abandi bose, uretse ko mwumvise ko hari agaparenthèse navuze. Kuri papa turi bane, plutôt kuri mama turi bane, kuri papa turi batanu. Bisobanura iki? Ni kuvuga papa na mama barabanye nkuko abandi bose babana, mugabo mu buryo butari novuga legal. Ntibigeze bagira mariage, baratuvyara turi batatu. Hama maze kugira amezi 4 ntivyakunze ko babandanya babana, baca baratandukana bise 4 mois. Aho nta numwe yarazi Imana muri abo babiri bose, donc ari papa ari mama, nta numwe yari bwahure na Kristo. Ariko amatwi ansumira ko ntavyo nigeze menya, nivyo nabwiwe ko nankiri muto, numva ko batigeze babana neza comme il fallait. Atari kubera bankana, mugari kubera peut-être ibintu bitandukanye. Papa yarakunda kunywa cane, ugasanga rimwe na rimwe urugo ntiruryoshe. Rero nisanga ndi victime ubwo rugo rwari rufise ikibazo. Mama rero baca baratandukana na papa mfise 4 mois. Donc cyumva ko ndu wa gatatu, nuvuga kuri papa na mama nije ndumuhererezi. Hama par après bon, j'ai ma grande sœur niwe mfura. Hama tuvukana n'undi muhungu umwe, hama je ndu wa gatatu. Hama cyo novuga cyo nuko bamaze gutandukana mfise 9 mois niho mama yambwira ko yaciye ahura na Yesu. Amaze amezi 5 atari kumwe n'umugabo. Ico gihe yabaye ikibazo. Papa kazi yakora yari umukontable, hama aho bakorana baramubeshera ko hari ibyo atakoze neza, hama aca baramufunga. Bamucira urubanza rwa 5 ans, ariko acafungwa 3 ans. Muri après 3e année niho basanze baramubesheye, hama aca bambika izera. Mugabo urumva yavuye mu gasho, mama yaramaze kumenya Kristo, natwe turi muri ivyo biganza. Donc ntivyakunda ko basubirana bivanye na umuntu amaze kubicare mu gishasha ari murongo Imana ibimuha, ko si utuko bari babaye novuga ko babana mu caha ko ntibari bagize mariage, ni que ça soit religieux ou état civil. Hama atangura kuba ubuzima bwiwe, niko rero gukura. Urumva Joyeux acakura mama ku ruhande rwiwe, papa uruhande rwiwe, ucabumva ko bitari vyoroshe. Hama igihe mama kizwa yakijijwe afise umuriro udasanzwe ko yarakeneye Imana. Muri yo mezi 9 nari mfise amatwi ansumira. Harageze igihe ampa je nari muto muri twese, muko tuvukana twacha tuja kwa nyokuru avyara mama, niwe asa n'uwatureze pendant des années. Hama mama yarakunda abana biwe gose, yaradukunda cyane. Ariko Imana imoblige kubatanga kubaha Imana. Donc twebwe batatu adutange ku Mana. Yarambwiye ko ico gihe yasengera ku Ntahangwa, yakunda kuja gusengerayo, sino yakije muri Fekabu. Hama igihe kimwe Imana iramubwira ati ndakeneye abana bawe ndabakurerere. Hama haraba impari hagati yawe n'Imana, gati ntubareka gute ari bo mfise, sindi kubona papa wabo iki.
Imana icamubwira ati none vyo kunezereza urabona ku ntango ingene hameze ujabutse imodoka ikakugonga nkasigara ndabarera atari huri aca mbona naco nico bigikomere aca avuga ati reka ntaco umpa akanya mfata umwanya iyo ni ikiganiro twagiranye ariko aratubwira tumubaza muri kahise kacu atubwira ati rero naciye mfata umwanya nasavye Imana impa umwanya kugira ngo ndabayidediye Imana hama icyabaye n'igiki nuko yaciye afata umwanya w'amasengesho ahera ku mwana wa mbere umwana wa kabiri nanje wa gatatu araduha Imana kabisa Imana aciye muha ijambo riri muri Yesaya rivuga ati nzoba kugarukanira hamutangure kwibaza ati mbega wowe nabavyariye he murazi iryo jambo ingene rivuga ntangure ku utangare nabakurereye ubikurengere hama utangure kwibaza uti mbega jana abana banje canke byagenze donc bimuzazanira iyo niyo scenario yarabaye kandi vy'ukuri ndashingira intahe ko iryo sengesho Imana yaryumvise iyo dedicace mama yagize dutanga ku Mana kugira Imana turere twararezwe n'Imana ko à partir de ce jour là mama yaciye abaho umusazi mu gukorera Imana aho Imana yamurungika niho yaja wazabumva Imana yamurungitse muri kuri Prince Rajari umuntu wayo ikeneye ko afasha kagenda namaze kumva intahe nyinshi ukazabumva Imana yamurungitse ruguru imurungitse ahantu hatandukanye ntiyenkete ngo abana bato ariko hamwe n'ivyo ko Imana yamwemereye ko izoturera yaratureze tukara kwa nyokuru amaze gupfa batoyi ba mama baratwakira petit à petit haza n'aba famille donc famille zose zibiri ko ba mama no ko ba papa twakuze turi nk'abanomade mugabo aho twaja hose twama tubona bwa burezi bw'Imana kuko ndiko ndaraba nsubije amasi nyuma nkaraba context twakuriyemwo uno musi umwe ari ngaha babiri bari hariya ejo ugasanga turapermise gutyo ariko karaba umwana yakuriye mu isite ikintu cyo gutukana bimwe bya bitutsi muzi byo mu isite mu bwiza murahazi hehe ugasanga wakuze ufise indero utaza aho ikura bigaragara ko ni Imana yadupoteje ndibuka ko nakera abana bariko baratukana je kuri jewe cyaba ingorane nume ngo azoja mu muriro subi nyuma gato mama amaze kudutanga ntiyaturekuye nkuko wumva ngo yaraduhevye ariko kameme yaratubananje kudushira mu ndero nziza ya ijambo ry'Imana dukurira muri ntuzenya muri Sunday school icyo batugisha muri Sunday school hari ubundi bushobozi udashobora gusobanura wumva umengo bicitse ubuzima bwawe atari cyane byo kwinjira gusa mu rusengero mugabo akantu kose kavugwa inyigisho zose zatangwa kuri wowe wabona umengo ni c'est ça en fait c'est ce qu'il fallait kubwirwa kandi ugenderamo twisanga rero dukurira muri iyo ndero utarakizwa mugabo ugerageza kubaho nkuko abana b'Imana babaho rero ivyo rero nabibayemo pendant des années nahakwa kugwa muri ARR abantu benshi bagwamo ngo je nakijijwe navutse narakijijwe navutse nkijijwe kuko urumva nakuriye muri ivyo nta muntu yadutora kwikosa n'abagenzi ba mama canke famille baratangazwa n'ingene twari tumeze ko turi batatu bakabona abana bafise indero abana barubaha abana bakunda gusenga abana ntibaja muri ibi na biriya ikabatangaza none ko papa wabo batari kumwe mama wabo batari kumwe none iyo ndero bayikura he ariko ni nace ndabifatanya n'iryo sengesho yagize ariko yatudediye Imana vikuri Imana niyo yatwirereye muri iyo myaka yose bref iyo scenario izo mpeje kuvuga mu ncamake ko ni birebire bishika ku myaka ishika kuri gushika kuri 16 ans donc kuva iyo mezi ane mama tarakizwa batandukanye na papa 9 mois mama kijijwe hama parcourir abandanya aho baturera bose abo batoyi biwe ba tante ba oncle badufata nk'abana babo sinigeze numva absence y'umuvyeyi kuko aho twasanga turi hose twumva ko turi comble wumva wuzuye icyo ukeneye ari umuvyeyi ahari urakimubwira mami yaje ari ikintu yatwigishije kenshi akanya gato twamubona yatubwira Yesu papa mama ndakeneye iki niki mubwire Yesu kandi tumubwiye Yesu yaca bikora ndibuka agasenario karaho kigeze kuba turi mu nzu hama kubera twamaze kugira education mukuru wanje aravuga ati ndakeneye mama kumubona cyangwa ati dusenge tubwire Yesu amuzane
hama ca turasenga twahejeje gusenga twumva umuntu adodoye aje muhira carinjira tubona ni mama exactement imana iba irishuye isengesho bimwe bica bikonfirma kimwe mama yamatubwira ukeneye ivyo ukeneye vyose bwira Yesu ukumbuye papa bwira Yesu ukumbuye mama bwira Yesu ukeneye cyo gufungura bwira Yesu ca dukura muri ivyo rero tuzi ko papa arengeye abandi ba papa bose ari Yesu. Yes. None Joye yahavuye akitwa ryari yamenyanye na Yesu ku giti ciwe atari bimwe by'indero twakuriyemwo by'urupfasoni by'umuco w'ikirundi yamenye na Yesu ku giti ciwe ryari byagenze gute? Murakoze kibazo ciza kuko nanje byari byaranteye confusion avant kuko nibaza ngo ndakijijwe mugabo à l'âge de 16 ans niho nakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje naho de 16 ans, c'était en 1996 qu'on a vutse muri 80. Alors benshi batinya kuvuga imyaka yabo mugabo kuri jewe n'iteka nawo bigwari n'iteka ridasanzwe kumara iyo myaka benshi ndabibabwiye ntibavyemera ariko ni kimwe mvuga ko ari uburezi bw'Imana Imana ikwirerera nta ma stress maremare realite y'ubuzima ariko urabamwe yari gushobora gutwara muri stress ariko iganza c'Imana camana natwe rero à l'âge de 16 ans niho nakiriye Yesu umwami n'umukiza byagenze gute nari mu myaka urumva ko ari imyaka y'ubuyabaga umwana ashushe adolescence ico gihe niga mu 10 uko vyagenze nari ntangiye gushuha umwana wo mu gisagara tangiye kubona nakunda ibintu by'umuziki cyane amanda afite umuonkle yarasanzwe agira ibintu byo gucapa brito yo gutamba Kinyarwanda dance moderne sangare biriko biratangura kuntwara bafise club yitwa The Best Boys cyana musaba ko nanje yo fasha gira na adere muri yo group arambwira ati nukuri we nta ngorane nari muri yo processus en même temps niko ndigana guitar kugira ngo nzoririmbe iki ntangura ku le monde itanguye kunkwega buhoro ico gihe ndibuka ko ari ikintu nakunda cyane ukuntu ukwera mu myaka iri kiragenda imbere ubuhanza ariko buratoboka kera nakunda Madrid gose ndibuka ko mu ijoro nasuka kugira ngo mvuke imishatsi yakuze mbwa kubera ku ishuri bitakunda ko nshobora kubigira nta bimwe by'abana mu gisagara bakunda amahere n'ibiki canke by'uguruguru mu bakobwa ivyo ntivyari mugabo no umengo ndashushe akantu k'agastar kazoririmba kazugira Madrid donc nta gatabi koko iyo vyitabi ntivyanye influence cyane mugabo kuryoherwa donc ambiance mbwa atari zo kuja mu bakobwa canke mu biki mbwa kwinjira mu muziki kuririmba kwiryohera kwambara neza freshere n'ibiki donc bya bintu nyine ubona ko kugira ngo numve nanje ko bavuga ati byo mupeti kabisa gezweho byari bitangiye kunkwega boro mama yacu arambona natangiye kubona n'abagenzi tangiye kugendana nabo by the way nagendana n'abantu bakuze bansumba ko nabo numengo babo tungana ntaco bambwira mwanga cyasanga rero abo ngendana nabo bashobora kunyinfluence mu zira zitarizo icyo gihe mama yarampamagaye ashira mu cyumba ciwe tuko turagana turi babiri tangura kumbwira ubutumwa bwiza rero icarico ngati wa Yesu nababwira kuva mu bwana bwanyu nababwira ko ari we papa ari we mama igihe cyose muzoba mukeneye iki atanga kutubwira ubutumwa bwiza icarico ko uyo Yesu ntaduha ibintu gusa ariko yaduhaye igisumba ibintu yaduhaye agakiza kaduhesha ubugingo budashira uyo yarapfuye ku bwacu atubwira toute la bonne nouvelle uko buri hamahejeje ndibuka ko iyo munsi narize cyane ko numvise facette yindi ya Yesu ntarinda muzika nayenze ko ninakenera umukate ninakenera ikinzo mubwira kandi narabishinga intaye kuko nama ndayibona mu buzima ariko uwo munsi numva mbwiye Yesu wundi arengeye wawunda mimikate wawunda mpa abagenzi wawundi angirira ukuntu wawundi yandeze mugaba mpikindi gisumbico ko kumwizera biduhesha ubugingo budashira guhera uwo munsi ndibuka ko uwo munsi narize cyane turi babiri mu cumba amasanga ati mama urashobora kunsengera ko ndumva ari kindi ari ubundi buzima nakiriye ntangwe kubona n'igicapo ciyo nariko ndaje ariko numva nkeneye ko ubuzima bwanje Yesu arushirizaho kubutwara atari muri ya way yo kumusaba ariko ya way yo kunywana nawe ico gihe bica bitanguriraho
aransengera ndarira, hama duhejeje gusenga ca ndamubwira ati ndakwemereye ko ntazogutetereza. Iyi sacrifice ugize yahereye mu kumbwira ibintu umumama adashobora kubwira umuhungu wiwe. Ego ndazi kutaja mu bakobwa, ndazi kuja muri ibi, ariko iyo uriko uraja birarisika kugutwara aho, ko ndavye abagenzi mugendana nibwo buzima bwabo, biyita ngo barakijijwe, mugabo ubuzima bwabo turabuzi, baba bari muri ibi. None bizokora ko nawe ko ubemera nk'abagenzi uzosanga waragiye muri ivyo. Bica bihera aho rero ndabwira ati nukuri je ferai de mon mieux, kandi ndazi ko Yesu ubuzima numvise nakiri ubu bizogenda neza. Bica bihera aho rero aca amakado ya Bible, yari afise Bibiliya y'igifaransa nziza, nibaza ko nayo yatumye nkunda igifaransa, kuko niyo nasoma umunsi ku munsi, yari nshasha hagati yari yagiye mu bivugabutumwa mu Rwanda acaza ayizanye, hagati yari nshasha muganda numva umengo noyiguha comme cadeau. Ca ndayifata ndayigira umugenzi imyaka yose yakurikiye. Yesu rero wa vrai atari utanga keya gusa, mugabo atanga ubuzima. Ca tuba turatanguranye, sishobora kubabwira ingene vyari biryoshe. Ava ngaho kubera ubu adolescence yari ishushe, sinari senga avant midi dimanche, naho nakuriye muri Sunday school, nari nsigaye nsenga après midi ahantu hari umuziki, hariho ministère yitwa Eden, harimo ba pasteur de papa bakiri aba jeune nabo, kubera nakunda umuziki nasanga ndiko ndarondera ahantu hari umuziki, hari ibintu bivibra, donc harimo ico kintu umva ko umva cari kiri muri jewe, n'umengo je dois gusekira aho hantu, donc ni entouré ni yo monde. Mercredi narajayo atari kubera nkijijwe, muga kubera nakunda umuziki kuri vivante, ariko a partir de ce jour là ca numva ubundi buzima, ca ntangura gusenga dimanche mu gitondo kuri Fekabo mu Nyakabiga, ntangura kwintegra mu bikorwa vy'Imana. Voilà, nuko rero nakijijwe, sinzi ko nishika ikibazo. Imana ishimwe ko yaguhaye agakiza, ntugu muri wa mukizwa w'ifoto, wa muntu aja gusenga agasubira agasohoka mugabo atazi iskese Jésus ico yamaze, ico igituma tumwizigira, igituma tumwizera. Nashaka kumenya Joël rero n'umunsi ninde araryoherewe Yesu kumwe byaba mu ntango, aracakunda Yesu, babanye gute na Yesu? Murakoze kandi ikibazo kijyo. Yesu ntacuya, Yesu afise uburyohe ntashobora gusobanura. Umva c'était en 96, uharuye imyaka yaciye ni imyaka myinshi, ariko umengo namwakiriye ejo. Uburyo numva tubanye nawe, uburyohe ndamumvamo, byatumye numva ko ataco ntokora kubwiwe. À partir de là ncangiriga ubuntu nkurira muri église Fekabu, en tout cas église Fekabu narayikunze cyane ko yarandeze mu buryo bwagutse, kandi na mama niyo yasengamo. Sinayigiyemo kubera mama, mugabo numva ko ni shengero ryanje Imana yampaye. Hama bica biheraho rirandera mu bikorwa vy'Imana, nangura kwisanga ndi akajeune gato 2 ans juste après ko nanse kubatizwa muri uwo mwaka. Navuga ati nkeneye ko etape yose ngerako singe ndayigereko kubera agakuku. Ndibuka ko twari dufise aba jeune twagendana muri Fekabu, bamwe twarakuranye kera muri Sunday school, hama ngarutse bica birafata umurongo kandi twasura guhura, benshi babatije mu 97 96, ngatijwayo nawe ngo ubatizwe gatoya. Jaho twahuriye na Yesu ni étape par étape, sinkiye kubikora kubera influence, mwege na ubatizwe. Moi je continue avec lui jusqu'à ce que numva ko hageze. Naciye mbatizwa, c'était kuri Pâques, sizo kwibagira iyo date, ari le 11 avril en 98 niho naciye mbatizwa, 2 ans après namaze kwakira Yesu. Ariko aho hagati muri iyo myaka ibiri nakorera Imana, bakabona ko ari byo nshobora gukora muri église. Ndibuka ko ari mu président wa jeunesse à l'époque yashaka muri comité ya jeunesse mbwa église, naye avuga ati utarabatizwa kirazira kuja mu bikorwa muri chorale ya jeunesse yitwa Mpambazuko, naye rimbamo. Iyo urumva icagizo cyo kubatizwa n'icari cyane, ko niho twita ko twareregwamo. Bica bigenda uko rero, nisanga hamwe no ko nakiriye Yesu, hamwe no kudevelopa cette intimité avec lui, gusumba l'influence y'abankikuje, kintu sinagikora mu mwanya wacu. Hama ca duheraho église itangura kunyizera impe bikorwa, hama n'Imana izirankominika
mbwira ico nkwiye gukora naho abantu babimbonyemo mugabo nkavuga ati ntiharagera ko ndabikora ibi iyo myaka yose rero kugira ngo simvuge byinshi iyo myaka narayikuriyemo mu ijambo ry'Imana narayikuriyemo mu gukorera Imana ko ndibuka ko ndi mu bashoboye kuzana icyumviro cyo gutangura worship team muri FECABU Nyakabika nitwaye dufise ama worship team dufise y'ama système y'ama chorale guhera mu chorale y'abana abajene abamama abapapa abanyeshure centrale mugabo tubona ko dukwiye kugira worship team c'était en 2004 si je me trompe pas niho twatangura worship team yitwa Shekina worship team mu Nyakabika mba mu bapionnier bayitangutse mbwa imbere yaho dufise groupe yitwa The Holy Fruit y'abahungu gusa ngerageje kwiyumvira nibaza ko ari team ya mbere yatamwe mu gisagara ca Bujumbura y'abakizwa baririmba itwara twumva za Best Friend of God za Redemption iyo groupe benshi ntibayizi mbwa iri mu matimu yazanye novuga ko Imana yakoresheje inyuma yo kuba ama worship team habaho team zikora independamment zikora muri eglise mugabo aba jeune bagiye hamwe bagakora ikintu ngerageje kwiyumvira ko juste après yatangura groupe yitwa La Victoire kuri AC par après acaza n'izindi rero nkurira muri environnement hama après ntangura gukora Imana baranyizera ba umurongozi w'iyo worship team Shekina pendant myaka ishika kuri 5 hama après ncamba umurongozi wa jeunesse pendant 10 ans jusqu'à 2014 non 2015 ni nawo mwaka Imana nkomene ikibindi ya intimité nakuranye yo kutagenda kugakukuka abantu ku developer relation yawe personnelle avec Dieu Imana navuga ati icyo uzombwira nzogikora mbwa icyo abantu bazombwira naho nzoba ndakibonamo inyungu sinzogikora wowe utagishize ko ikidodo rero nibaza ko ngerageje kuvuga parti yanje après agakiza ifise izo facette zibiri icambere ni development ya intimité relationnelle yanje n'Imana hama ica kabiri uburyo ndayikorera ku buryo sindayikorera kubera nakoze ibintu abantu bashimye igihe Imana yambwiye gukora ikintu qu'importe le risque que ça peut me demander ndabikora hama n'igihe nk'ubu muri FECABU kuvayo 2015 no twatangura ingindi église sinzi ko nagiye muri bambwiye uno munsi église FECABU namaze 19 ans muri izo zose navuze byo kuregwa gukorera abandi hama 2015 niho navuye officiellement ariko Imana atangiye kubinganiriza depuis 2013 gati ari ikintu ko ndaguhamagara naranka kwitwa umungere umupasteur naravyanka cyane bwati genda umukozi w'abandi yumvuze ko nabona umengo kuba pasteur n'ivyubahiro cuba abantu bose barakubaha bwaje nkavuga ati kubera ikibanyuba ukwiye kubahwa n'Imana yonyene hama igisigaye je aho nkiye kuba umukozi w'abandi ndibuka ko ndiko ndabihakana Imana impamagara imbwira ico kintu bati no ko no muri worship team y'imyaka yose nakoreye muri FECABU ndongoye worship team naho nari ndongoye jeunesse narabankira kunyita umurongozi wabo nababwira munyita umukozi wanyu kuko c'est là où je me sens plus à l'aise niho numva ndi fier no kuvyitwa kubakorera niteka kuri jewe hama 2013 Imana itangura kumbwira ko hari ikintu Imana igomba ikirampamagarira ikawacu bwungere gati Imana urazi ko ivyo rero ntabikunda itangura kunyereka ko ivyo ndiko ndakora ahubwo nico gikorwa cyo bwungere naho peut-être wahora utabyemera amanyibuka ko ico gihe Imana amaye illustration nyereka urana sinzi ko wakuriye waraciye ruguru gato ruguru bajya bungere abantu bako barahura ico bita umukuku donc inka canke impene ziko ziragenda canke intama haba ari habungere babiri ari uri imbere n'uri inyuma bareke ziko ziragenda mu barabara ujya ari imbere kenshi abafise agakoni yagakubise gutya ngaha ku bitugu ariko arigira ntiyenketa ngo n'izinyuma ngo zimeze gute ariko hari undi ari bari inyuma agenda ziyobora iki gikorwa ciwe no kuziyobora azereka ujya ari imbere devier igomba kona kayigarukana hama ujya ari imbere nawe sa responsabilité première no kwerekana direction hari ntama ziri inyuma yanje hari umungara inyuma yanje kaza kuzereka aho tugiye nimba ari ku rugomero nimba ari dutashe nimba ari ahagaze zarahagarara abana nje zikabandanya Imana icimpa illustration ico gicapo icembwiye ati wewe rero
ndazi icyo utinya wanka responsabilité parce que wibaza ko umwungere ari muri hari imbere. Ndibuka ko muri terme nahawe ico gihe nabwiwe ngo ujya ari imbere si umuyobozi n'umurongozi, le directeur c'est lui qui connaît la direction. Hama ujya ari inyuma n'umuyobozi, le conducteur wewe araziconduisa vers le directeur. Donc il y a le conducteur et le directeur. Le directeur connaît la direction, arazi yazitwaye, arazi objectif, en fait niwe vision yose itekeye muri we. Yazitwara nimba twaye kunywa amazi, nimba twaye kurisha, nimba zitahanye, nimba azitwaye ahantu zicare zote, byose niwe abizi. Ujya winyuma igikorwa ciwe nukufixa amaso kuri ujya ari imbere. Hama cya kabiri agatekinga care izi ntama canke inka kugira ntihagiye nimwe devia. Igiye kubona ayigarukana nyonone murimo w'abandi canke igira yagize ikibazo ayifashe. Donc warafise responsabilité yo gutekinga care izi ntama canke ibi bitungwa. Iya kabiri kwari kuraba ujya ari imbere kuko ntave akase ntabone ko yakase areska kuzitwara atariho. Rero ncambwirwa ngo we position wenda gushaka ko niyo ya kabiri. Uri imbere c'est bel et bien moi. Kundaba kumfixa amaso kwameza amaso yawe kuri jewe uravyanga ati ico ndagikunda cyane nico gize ubuzima bwanje. Amica kabiri kwitwarika bariko baragira ingorane cyane kubatumbereza kuri jewe ça fait pas partie de tes passions gati cyane gose gati rero nta gishasha kirimo emera ukore igikorwa canje ko ndagiguhamagariye. C'est en 2013 ndavyemera navuga ati ubundi nivyo nanisanzwe nkora ko sinkunda kubona umuntu agira ingorane mpari. Madame wewe yarige dora tubifa tureke mone tubifa arumigwa tout simplement. Nigihe habaye ingorane ku ruhande ndashobora guharika imodoka abati nkeneye kumenya qu'est-ce qui se passe là, est-ce que nta muntu ariko ararenganywa, nta muntu ariko aragirirwa nabi. Nibuka muri ibihe vya crise y'igitoro peut-être ari bamwe bambona bibaza ngo peut-être nkora muri document canke iki. Naravuga ati jewe imodoka yanje ku murongo mbwasi nkeneye akajagari nkafata responsabilité nkasaba uruhusha umugera wonyemera tukashira urutonda ahantu twama twabikoze kandi asanga biragenze neza nkati finalement igikorwa gutekinga ke abandi ntibisaba ibintu birebire, ni kese y'umutima no gukoresha Imana guhamagarira ibintu bikagenda neza. Rero mu ncamake ca ndavyemera 2013 Imana ica mu bakozi batandukanye b'Imana ugatereke maze gushira amaboko hejuru ugati none bizogenda gute. Mbwa nkumva canu Imana imbwiye ngo c'est pas ici, c'est pas muri Fekabo. Nanje Fekabo yari mu maraso narayikuriyemwo kuva ico gihe mama akizwa afise 9 mois gushika iyo myaka yose nta yindi eglise narinze handi nagenda gusa gusenga nkagaruka ati je kuva muri Fekabo n'ibikunda. Imana imbwiye ati umurimo wanje uragutse hari ahandi ndiko ndaguhamagarira. Ico gihe nari président wa jeunesse byaramfasha umwanya, j'ai pris une retraite d'un mois et demi kugira nshobore kubitahura ko ngiye kuva muri Fekabo. Hama Imana imbwira aho ngiye kuja, hama après nce mvugana n'abarongozi banje. Imana yica igicapo kiri clair muri vision nabonye tugize hari imigwi ibiri. Umugwi wa mbere ko arategura igikorana ndiko ndaraba nabona ko ari wa mugwi sanzwe ndimo muri Fekabo tuko tutegura conference y'aba jeune nari mu kiduga kinini kimeze nk'ijipe cera cyanda nyaruka kugira ngo ngende nkorane nabo gatenga ngende tutegura neza igikorane. Hama juste ndiko ndajayo canumva umunandeviye arajambwa ati no wowe nukorana n'ijya equipe ngo ndakwereke equipe mukorana cyarankatisha acanjana handi ku bantu bari bake abantu umengo babiri si je me trompe pas bambaye uniforme. Hama nanje acarantwarayo nshitseyo acampa uniforme ngo uniforme za kwambara ni ngo kandi abani mu nkene gukorana apana bari. Hama iyo uniforme yanyitse ko vision iyo eglise ico gikorwa twari tugiye gukora. Hama sinzi ukuntu ndiko ndasoma le message qui était écrit kuri ya tricot canibuka aho nyine muri vision canibuka ko hari umupasiteri tugeze kuvugana kitwa dusanzwe dukorana ibikwa vy'Imana ari muri eglise y'andi mu eglise yanje ambwira ko Imana yamuhamagara gutangura ishengero. Hama ni yereko yamuhaye niri cambona ya yereko ari kuri ya tricot irahwanye na ya yereko wa mupasiteri yari yarambwiye. Hama sinari nzi ivyo yari arimwo ko duhuye twavugana ibindi ama conference twategura y'aba jeune n'ibindi. Hama canavuga ati OK ubu biri clair Imana iranyeretse aho ngiye kuja mugabo il faut que je sois sûr
eske ariko hategurwa iki uwitwa Pastor Aimable sinzi nibaza ko mumuzi asanzwe ariwe pastor wanje mukuru muri New Beginnings ico gihe twari turi abagenzi dukorana ari muri Life Center hama ca ndabona ca gikorwa Imana ikiramamagarira cyo kumungere nayo impamagarira ubiri clair hama ca ndavugana nawe Pastor Aimable nawe ati wewe hari nugeze kumbwira yaje kwa imyaka atari mike cyo gutangura ishengero bimeze gute gati ngo ahubwo rero umwaka Imana nkariye gati umwaka ntukwiye guhera udatanguye cyana muri ico gicapo gati aha arebera hetse ico gihe we yaratwenza aruminga bati wowe mu bantu niyumvira ko nshobora gutangura n'ishengero wowe narakumva ko ndagushaka mugabo nzobihera he kuko ukuntu wari muri feka byari bigoye ubu ndemeje ko ari Imana kandi n'umengo biranteye n'intege ko ari ico gihe bibaye confirmation ko ari ico gihe cyo gukora igikorwa kubona ihagurutse umuntu nkaho perezida wa jeunesse muri fekabu sanzwe nzi kandi umwungere wawe ubundi siri ko bizomugora kwakira kukuntu mubanye mu bigize iki ariko kumva ko hageze nukuri ahubwo dukora ibikenewe byose sezere muri Life Center nanye nawe usezere hari hama dutangura igikorwa rero mu ncamake naravuganye n'umwungere byaramugoye gutahura umwungere wanje Pio Pastor Pio Gwigize wari muri Etats-Unis hama ico yambwiye ati ngo Joy mu bwenge bwanje nshobora kubitahura ariko ko ari Imana yabivuze ari Imana wemeza ko ari Imana kuri je peux pas être contre bica bihera aho rero caransengera bon ego arandungika canafata umwanya après 7 mois niko namubwiye ati ntiharagera ko dutangura ariko nihagera mu ifo ko mumenya ibyo nzoba ndimo mu ncamake rero uno munsi ndi muri New Beginnings naho navuze cyane fekabu ni shengero ryandetse ariko harageze igihe Imana indungika mu yindi shengero iyo shengero rero nayo igiyemo nk'uko nabivuze hama narafashe umwanya wo gusezera guhera hejuru donc abo twari dukorana aba jeune comité ya jeunesse aba jeune comité ya des anciens ba église baransengera donc mu ncamake ndashima Imana ko aho ndi no munsi Yesu twahuye nuno munsi akiri umwizigiko kandi akinshoboza gukora ivyo nkora byose kandi ndi fier n'igihe ariko arambwira ibintu bigoye kwemera ndashima ubucuti dufitaniye kuko ari patient arareka gushikaho numva ko ndabidigera ndavyemera ama tukagendana nawe eko mu ncamake navuze birebire ubuzima bwanje nawe kubwiye uzuranciramo ko ngiye kubivuga ariyo byinshi nagenda simba ariko vraiment uno munsi sinovuga ngo ndi experimente nguma numva mfise amatsiko yo kujya no kunywa kuri uyo Yesu kuko igihe cyose ambera mushasha aho navuze muri vie ministérielle sinavuze mbega umugore wanje byagenze gute ni antuka mfise amanuzenya menshi ngeje kuvyumvira hano hose mbona trace ya Kristo kimwe Imana yabwira mama ngo abana bawe nzobakurera nawe utangare imuhaye ijambo riri muri Yesaya ngo wowe nyine uzokubaza ati mbega abana bavyariye nukuri ndashima Imana kuri ico joyere uno munsi numungere muri New Beginnings Church ariko cyane cyane muri mutima wo gukorera abandi n'umuyobozi s'umurongozi umurongozi ni Kristo nkubitirwa kumenya ico Kristo ashaka nico intama ziwe ziriko zirabamwo hama ivyo ntashoboye nkamubwira kanshoboza kugira ngo nshobore utekinga ke intama ziwe cyane cyane ndazitumbereza kuri Kristo apana kuzitumbereza kuri jewe n'uwihenza akatangura kumva ivyubahiro bireba ati ntunkwegere Yesu ari hari imbere ari jewe ari mwebwe twese tuko turaba hari kuko uyo muyobozi nta kubita impene ngo intama canke zimurabe azikubitira kuraba Kristo Yesu ari imbere hama wakajije inyuma akaziyobora murakoze cyane murakoze kuri iyi nkuru y'ubuzima bwanyu mutubwiye na cyane n'ingene mubanye na Yesu no munsi ko mwatanguranye ko vyagenze murakoze gose murakoze nawe kabazo kanyuma nkunda kubaza abantu akavuga ngo none Joye no munsi afise ibyizigiro ibihe no munsi Joye nigiki kimutera guma korera uwo Yesu nigiki kibigutera ibyizigiro ndabifise kandi cyane icambere nuko twe turi ngaha ku isi nk'abarengana ku buryo bitantera ubwoba n'igihe mba nako ndamusaba ikintu ntabarakima canke akambwira ati kizokiguha nta mutima uhagarara ko nzi neza iwacu ni mwijuru aha angenda mfise ubugingo budashira
mu bugingo bwanje. Ico ni ikintu gikomeye cyane kumva ko n'inyuma y'urupfu cambu ca Paulo no yavuze neza ngo kubaho ni Kristo gupfa n'inyungu. Nuvuga ngo naho haza igitera ubwoba gute nta bwoba mfise ivyizigiro by'ibihe bitazoshira. Kumva ko n'inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima busumba ubwo ndi muno munsi. Ego ico kirantera intege kumva ko Yesu anyumvirira même après la mort. Abantu badukunda batwumvirira jusqu'à la mort. Hageze gupfa bagati nta kundi nagerageje naramundira akazi keza namuhaye bikwiriye ariko inyuma y'urupfu ico bashoboye no kugwerekeza bakahamba umubiri wawe biba biheze bakazokugandukako ariko Kristo avuga ati twahuye ntarakumbira mu nda koma wana ndakuzi ubuzima bwawe bwose ndabufise mu biganza vyanje numva tout ce parcours ari kumwe nawe même après la mort même dans l'éternité azaba ari kumwe nawe je numva mfise ivyizigiro bidasanzwe ko mfise umugenzi asumba abandi bagenzi bose ansumbira umufasha twubakanye ansumbira abana ansumbira abambyaye donc sinumva ico novuga Yesu araryoshe Yesu araryoshe gose aduha ibintu abantu badashobora kuduha tudashobora no kwiha tudashobora no kugura tudashobora nta kintu kimwe twobigura urakoze cyane ni na hano tucidusezera ikiganiro cacu tubashimire kubona mwatwitabye muranadutumira muranashobora kutubwira ibi bintu biri personnage ibintu vyawe ariko no munsi kwa bisangije n'abantu benshi twizigire kandi ko bizofesha abenshi bazo bariko baraba kino kiganiro mwakoze mwese abahezagire nako dutera iteka mukaza kutugendera mani bahezagire amen mwakoze namwe mwese bakunze ibiganiro vya HTV mwariko muraraba ino ntahe ya Joye kuba muzi no kwatari bamuzi ndazi ko ari byinshi bimugize batari bazi no munsi mwumvise aho ingene Yesu na Joye babanye umunezero afise wo kumukorera ingico yiteze kumukorera yiteze ikintu kimwe gusa ngo nuko bazabana mu ijoro nyuma y'uno buzima nta kindi kintu twakwitega kuko ico kintu ni cagaciro gose ni kintu tutokwigurira ni kintu tutokwiha ni kintu tudashobora tamuntu umwe kwiduha mu inosa dukunda kuri ivyo rero turabifurije kugira ibihe byiza ubuntu bw'Imana bugwire mu ngo zanyu no mu miryango yanyu umwami Yesu abahezagire